ariko binsigurire cyane ujya mukobwa se wamuze njya mukobwa se wamuze oui. Ariko jini batari kumwe. Ariko jini murakomesha ni mukomeye. Mukoma ko jini ndabicira n'abagore iwanje. None erega ntavyo twari. Mubonye nkukuntu ameze. None abo basi ntiwamubona. Ivyo wari kubimuharura. Fisimana Fisimuzigamye Madizosa nkikice Nurukundo Ndakometre Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Okay. Hola people, umeze neza? Jemeze neza cyane murabibona ubu munsi ndi muri vibe ya India. Johnny Mamlao, Mama Twafa, Blessed Woman, Solution Woman, Madame Kezimana. Brenda Ambassador wa Sekanawe, Himusekanawe erenjete murazikoresha cyane nazo muramenya hamwe n'ama Pampers n'ama Cotex za Cotex zituma utagwara ibigwara nyene za Cotex zituma uguma umota neza na za Pampers na za Lenjete usangene ari tuntu twa ushatse bashobora kunyita mwamikazi mino misi ku bantu turiko turajana muri mwamikazi jambo sana ndabaramukije cyane abirikirariza mpore abikiraryoherwa duhari ku bwanyu ya ni mama lawo rero umva je ubu ntavyo gufyina ndabazaniye prank uyu munsi nze kwifashisha izi nkumi zanje ndababwiye ko ndi mama lawo bamuvyemera mwabonye inkumi ziwanje mwababonye ubu bamwita bigi bunene ubu bamwita Makaye frame ngundi nzakunda zaba yitwa papa basha bige ntivyari ivyo nyene urumva karaga kino nyene two tuno bariko baragira nyene kugira badoshe entertainment sino uwo my frame nta wahari ntimuzave mu mbengera inkumi yanje aho siyo cyangwa nivyo ngundi nzakunda ngo zoba yitwa papa bivuge ipresente ni wivuga amazina. Hey guys, umeze mute muherereye je meze neza ni jaja trofa kuri TikTok musanzwe muzi ndagarutse kandi ngira ngo mwamperuka ke muri ya prank hari muramperuka nagoma mvuga ati mwamperuka kera ariko cenibuka ko ibaze prank iheruka wowe waramonye kuri ntuguru umugwe kandi ntamukuru je nagize ubwoba rero avuga ati norumu hama nizere ko umwamikazi irikira baryohera cyane kandi numva bamwe bariko baravuga ngo irikira baritse shananje ikirandiza kwe ikirandiza ariko nyene mubandanye muryoherwa kwa kundi nyene musanzwe mubimenyereye. Mwakire rero bonene hama uyu no mugenzi wanje umubonene bonene mushasha ni wivuge ndabona kwipresone ni presente wivuge vuga ntaciriye vuga vuga ingene witwa bonene niko nitwa ubivuga niko witwa ku mazina yanje ni Mukamkiza Esperance Mukamkiza Esperance mukamunyakiriye je ndi mushasha muri prank yanyu mwakoze kunyakira kambaye na muri uyu mwana
bamwita Mukamukiza Esperance sinzi namba afite umugabo yitwa Mukiza agatazano ni bune ni mwe mwakantazenge Bunene. ya muramubona Bunene Mukamukiza Esperance si kuvuga ngo Mukamukiza ngo ni umugore wa Mukizo ya ni izina aho muca mwumve ko ari wa hariya mu Butare impande yo mu Rwanda impande yo mu Rwanda hariya hava Butare muri wanyu murafise Butare mu Kirundo nubaka muri wanyu ya urumva rero uwo ni Bunene wacu ni umuntu mushasha ngaha anyu muri Solution Family nawe turamwakiriye turakwakiriye iwacu ego murakoze kunyakira uyumva gute yo neza ndaryohewe amashinda yakomye ugewe niki njohewe ubu nje kumenyekana cyose bami ngo twojana mu isoko ngo kandi aho cyose ngo baguma baguhamagara ngo jaja gowe jagwe nagatanu mwaramagara umva muze muramuhamagara Bunene wacu muze muramumenya mumuhamagare agize n'amakosa mumuhanure nibyo ega Bunene naho umenyekanye naho ne nibibi kubera uko didega ahantu hose uca baca bakume oya rero nta kusanzokora dibaza nuko rero uno mukobwa wacu rero aho muzomubona ni mushasha ko murana kiratera inkuru ni Bunene ego umusirena twabazaniye prank iyo prank nja kwikorana n'aba bakobwa banje sivyo ni Babalao yigisha mu prank yo burofa hama akacavuga ngo zirakane uyu munsi akubona ibagusa mura umve atarize reka kwanza ndabiko biriko birafata atarize urumva atarize muzoce muvuga ngo okay akajambo kamwe ku bakunzi bariko baraturaba abakunzi bariko baraturaba dukurikirane baraprank neza kugenda kandi baza kubanezeye kuko bigenda kose dewe na TikTok koresha nta nduguruza mubundi azice ndayuguruza TikTok yawe izaba yitwa gute Bunene Truaf Bunene Truafwa Truafwa yo mana nawe reka icubwiye kendo uri karadodora nawe gira icubwiye rero abakunzi baguheruka kera aya ntibameruka kera ntibama bambona kuvuga baguheruka kera uriko uravuga waheruka kuvuga mwameruka kera ariko nyene nongeye kugaruka yagarutse jaja Truaf sigaye ntesa wa kwetu unaniona jaja yasaze banaje hama nizere ko mumeze neza tugomba tubakorera akantu kabiriza uno munsi kaza kubanezera nize ko kaza kubaryohera mugere partage comment share byose vyose mu bisangiza abandi ego twakwigisanka kandi muhezagirwa cyane kandi muhezagirwe cyane niko jaja twafa avuze abataramu followinga kuri TikTok mugende mu following na Facebook page nuko nyene mu misi zango agomba zarabakorera utuntu twumunsi bena Bunene oya si supe ni Bunene bena Bunene ariko rero murumva ivyo ntibagombe bajemo baza bihinda bazigize cyangwa umwana yinake ngo bariko bagira ikinenge basigaye agorana reka kwanza mbanze ngira rero iyo prank Babalao si hari nga mpejeje twahejeje ku telefone nyene tumubwira ko hari kibazo cyabaye ngaha muhira rero munaza kwibona ivyo bintu nyene vyabaye sawa nagombe ndabivuge
sindimu. Habaye wewe cyane ni Jewe kuri sindimu. nibifishe. Nibereye mu isoko. Ariko nizbani. Sinarindi sinarindi. Wewe ngira ukuri zbani habaye. Sinarindi ngaha. Habaye. Habaye kishe. Be. Nunu kunyirira gutje ntazi kicawe ku mashini yako. Yagize gute? Sinarindi mu isoko jewe sinarindi ngaha. None ari mu isuku wari mu isuku habaye. Bunere yagiye. None bone yagiye biko biramuliza. Ukuri zoro bara bone yagiye ukaha byo bifise. None ntagenge ashaka. Eh? Yagiye mwana muri shisha. Temvuye mu isoko. Jewe kuri mvuye mu isoko sibona rindi. Bunene. None cyane umwana mutwara gute uri ngaho? Jewe mvuye mu isoko sinarindi ngaha. Usanga umufata nabi. Abantu kuri kwimara yamufata nabi gute? Mufata nabi n'agatagenda twayihaya none aca bigomba guca. Genda dokite kandi. Reka se twagiye kumurondera sohoye arara. Oya none mungira gute ko umwana yogenda muri ngaho muri abantu guze bariko mukuri. Jewe sinarindi. Ariko bere nta nisore uri kurizwa n'iki ngaho. Haguruka ugende kumurondera. Wamurondera. Uvyo uri kwaga n'ivyari sorisi vyo. Wewe uciye kumuna atarakimwe cyabaye. Uraryohewe mwapatse ibiganza kunyiba umwana. Nta mwana twakwibye. Jewe wanarindi putahaye. None so waragenze. Jewe mu isoko nanjye banshita mbarira ngo umwana yagiye. Wari kugikire mugizwe ari kuragira. Bamurondera twagiye no kwa kuri numba. Ese cyo akumva murafise abantu bafise ubwenge cyangwa murabasaza. Ushaka hano. Nta muntu wamitoka mu documentation mu wamuzira. Umuntu muri documentation mu wamuzira yega cyo wamwana mutoyi ishango ngo bamwite kaka bebe. Urumva yari umukoti mu cyangwa sinzi umugore yimba baba barashwa nyamufasha ugasanga fasha ukoze andi kubu ndiyo barashika kure. Mfasha. Ariko binsigurire. Ujya mukobwa si wamuza njya mukobwa. Si wamuza njya mukobwa. Nuzira chapa. Apa mu Kirundo. Kirundo ronde ino zari wawe. Ni kama nta nimero z'abiwa mfise mfise. Foto y'ujya mukobwa mu post. Posta hano sikuwe kwa njya kwa umwana. Nataka foto yiwe mfise. Umvere cyo bibyo. Nuko kubana foto yiwe mfise. Basho koresha amategeko. Yo nyakatirikera yifoto zawe namubwiye ngo foto gabwani ngo je nta by'amafoto nshaka. Mugomba kuza kanga muri ibiri. Urasubwenge cyangwa urasara. Oui. Mfasha. Ego kwa umba ngukima ndagusabye. Nikajya kabebe. Ariko jini batari kumwe. Ariko jini murakomesha ni mukomeye. Mukoma ko cyenda ndabicara n'abagore iwanje. None erega ntacyo twari mubonye nkukuntu ameze. None baba si wamubonye. Ibyo wari kubimuharura. Ngite wari kubimuharura. Kandi nari niviriye mu isoko nsangara yari kararira ngo umwana yagiye. Ndamutelefona yagiye wiratubikira nkakwita. None ibyo kurira ubwo bisho dufashikire. Okay. Uri ko yarasha tungukira. Kuri zimwe arasha tumuro. Haguruka genda umuronde. Genda kuri zone ubaze karse ubaze abantu bose upangiritse. Umwana mwishe ngaho muri abantu bazima. Umwana biye kumuntu hari umuntu ari karasoka ngaho. Ça c'est quoi?
nashobora kuba ukavuga n'ibintu bitagira ibyo niyo bibi umwana uri nyina wowe wategereza kuba umufise ibiki bisuma ko ufasha umwana n'ibiki byo kurakora n'ibiki mugomba kunsaza umuntu aba ari mu bintu byawe utanze nawe muri by'uburofa gusa we wabunane bunane zishobora kutahura ngene umwana umugabo niba ahamushyize kuko ariko uratata uhoha yuko umwana bamwiba ushaka kuba ari umwana Momwana usarira hiyo nakina kwa magaro turihe wari bistoke nka mukure akwaje bunene ati hari habaye none si prank kai none hira hanura none ntihanura ntihanura mashe kumutara yuko bamwibavure none baba babi umwana we yazabanye umwana n'ubundi mufotore atabanye yazatuwa yete namwibye Daranisohoke mbe ndimo nditembera numva ndi mu mwana waje habaye none mbere kuki oya sana murose kumbe numugore yasabecha ati numva kai karavuga kabel ke goda inaza yafasha muduha amanota ati Babalao prank jagari moya yafasha akore tubisubire murazi ko hari abantu bahora biba abana nk'ubu dufate buni niki nokorera kugira hamwe nsanga wanyivye nk'umwana je no kuri nta mwana notwara iyo dufata oya no kuri komedi no bwisho kuje nta mwana notwara utwara iki urabona nk'amaya wampane ubu nakoze ukaka kumpemba by'ukuri norabyo tevyo nkagurisha nkaca nuga inzu ya nkaca nigira Kirazinje wote Ndereka bakajya ngo kafri ngo iki cyatiremye frigo frigo ntire oya reka oba muri ko muri imigambi y'icyo muzokwiba uriko muri imigambi cyane wana reka no korera hamwe uvuga tereka ntwara umwana jewe kigiki hariho nk'abusanga nyene baba udufate nk'ugasanga nyene ndagutura ibikukuna mukatuvuga ati oya frame umwana jewe ntwara umwana oya nokore none bajya batwara abana none wovuga ngo je sinzi oya mugabo abantu dufite imitima itandukanye hari umuntu atwara umwana ari kubera bamuheraniye amahera nundi atwara umwana ngira ngo ari nk'ibindi bintu ari kibi ko kazitwara umwana kandi mu mwonsi aha ahubwo ngira abagwama dayimoni abari shetani uwo muntu abari shetani arabatwara nyene
ni hatari mwaba mabujawe murabe ntimuze murabakorera amakosa abanze bave babatwara abana cyangwa hari abamabuja badahemba naco kuvuga ngo simenya hari abamabuja none we nakuvuze we ahubwo ngira we nigeze na hari abamabuja badahemba ukwezi kwahera bamubwira ati mpemba amahera ndayakeneye akakubwira ati rindira naho ruguru batayafise yego vrema hari gihe batayafise kweri kandi biranatahurira mugabo hariho n'undi mu mabuje naho wo mubwira ati nukuri je muhira nshaka ndabafasha yego naho baba ugwaye na bitanu atapfa bikunyagije kuvuga ati je ntavyo nokuba akubwira ati nta mahera mfise ikaye je nta mwana nokwiba notuma ngurisha ikintu ngaho mu nzu naho Nene wumvise ko abantu dufite imitima ikize hameze kumwe hari uwo umwana hari uwo ukorera ikibi kubera ataguhembye nk'amezi nkangahe dufata nk'amafaranga ngana gute sinzi abantu dufite hariho n'uwo gutwara hariho n'uwo kwiba aguheraniye ukwezi kumwe gusa reka ahubwo negeze kamera imbere fatiye fatanda yegereje kwanza batumone haba tutange cyo batukuruku Cank yagenze n'ibirenge Okay, ibintu ni okay. Sawa, mwamonye bunene. Wangejaje yize ku mwanya abasha. Nakagongo karaboneka. Amazi y'ubujumbura yamufashe. Ese tukagase no kunsumvya. Nawe ndabiye kunsumvya. Kandi wagaburira umwana. Ego. Bati. Ibyo mwisese ngo byaheze. Kumbe yo. Aranja haya numwanya kubera. Yo. Aranje mugana ukajyako. Okay, urumva rero twaba turavuga kuco kintu cyo kujya prank yafashe break kuco kintu cyo kwiba umwana cyo kwiba ibindi bintu hari gihe aba ruhara rw'umukoresha cyangwa rw'umukozi urumva hariho nk'umuntu nagiye mbona anyandike ngo kukwengura tsinisha umukozi umukozi ngo kubona ngo mwifotozanije ngo cyangwa ngo umukagera nkajya mukagera bakabikubwira woho tishakute ndabishura ati nenda kubaza none ugeni nk'umwana wanje hari igihe ushobora kuba uriko urabivuga nk'uko uhora uvuga ati ngo ujyane nk'umwana we wanje kubera kubona turi kumwe kumbe nk'uko inyinshi ubishyura nk'ibindi bintu none ndakubaze cyane na aho ntuvuga ngo uri nk'umwana we wanje muri nk'aba unyikwanze mama lawo mfise none ndagurira ifana umwana umwe mwese ndabagurira ndahicaye abana mwese ndabara oya none ndavuga ngo ngurira amavuta y'abana gusa ngo mwe ntimwisigeko none wovuga ngo nocavuga ngo twarashitse kweri hariho rero umva je cavuga je ni nk'umwana wanje kubera ko burya kubisanze mwisi umuntu wese aba akwiye kwiyumvira kuja mu kibanza c'undi muntu we nambura umukozi kwiyumvira ati mabuja iyo gihe je ndiko ndakora uko nawe namburi mabuje ukavuga ati jewe umukozi wanje yo merwa neza yohimbagwa nanje ndiko dukorana nkuku kubera ko umwe wese ubuzima arimo se waba yabwita ahaye kandi umwe wese abafise ubugi umuntu wese abashaka iterambere no kumererwa neza aho siyo sindi ugeze kuvuga ngo barateka inyama ntibamu jewe nyine kandi aho n'umumabuje ukorera ntiyifuze ko umukozi yotera imbere aguma mukora mpaka none yo kwifuza gutera imbere ahubwo nico nyene tugusubireko haba n'abandi bakozi usanga umuhemvye uramwibuka wowe umuntu we twigeze gukoresha ahembwe itariki y'ejo amahera yaba yayamaze yacagenda kuyonona ugasanga uramuhembye amahera akacagenda ntumbaze mu bintu bidasobanutse uwo muntu umuhembye izi saha mu gitondo yaca batangukatire kare woshobora kuntiza 10,000 ati nta n'ugwakongo mfise ukavuga ati none je inoti namuharuriye mu gitondo zagiye he urumva rero ugasanga rero iryo wumva ari umukoresha waba yanka yo gutera imbere none wumva none nyene abantu tumaze kuntu umwe wese abasafise uko ameze none urumva rero n'abakozi nabane baba bagira umugambi nyene nka Janete ukwezi cyangwa ati ngomengure impene wowe mbuko ukwezi waguziki ukwezi kwezi nagize akabazo gatoya nta kimwe naguze kwe
okay tuzarebe ibyo bintu byo guteka inkono ugasanga wowe watetse inyama mugu ukacuvuga ngo ntazigeko ngo ntabyo sinavyemeye umukozi nta nyama arya umukozi ngo nticara ngo impande y'umuja wiwe ngo nta mukozi ngo aja muri saro mwe mubafate nabi ugasanga umumabuja akoresha abakozi nko mu kwezi nk'abakozi nka batanu ako hariho n'abandi bakozi bimenyereje baca bagusuzugura ego byo biraba mugabo hariho n'umumabuja je narakoreye umumabuja mamara yanyirukanye saa 3 z'ijoro ona saa 3 z'ijoro nujanye twamaranye amezi 3 cyangwa ari ugisara oya nuko kwimana twamaranye amezi 3 ndakubwiye nsohotse ikintu kwibotike kugurira ikintu nk'ubu nosohoka ngaho kugura nk'ikintu bakaguma bambwira ati wowe ukora he kwanaka ngura harambiye kwere urumva baharura ko amaze imyaka apana amezi kwera urabiza amezi 3 ni nk'iminsi ngaha mugabo bavuga ati wewe kwera uraharambiye mugabo je nk'ikintu none nkavuga ati none babirukanira iki ngo nta na kimwe no kure ne nawe yaciye kwirukanira iki saa 3 z'ijoro nana basi no kuvuga ufata ngo sawa nguruma ngo kendere ngurugenge n'ubu hobwo ni ivide mushikira hari hose urabona uhora umukobwa twakoranye umukobwa ubu wewe yaragiye ku mugabo bafite umwana we niwe nahasanze wewe mugabo kandi naranahamusize avuga ati uragiwe nigenda basi nkuko nofata nkakubwira nk'akantu na gatoyi nko kuri bunene wambaza nk'akantu ati kubera iki aka kantu yakagize nkaca mpingurira nk'utundi naho twabara utuntu duto gusa kamubeshe ego nkamubesha naho kubara akantu kato tumwirukana saa 3 z'ijoro kandi ntakwirukana ku murango oya nta nuko nabikema ba nyirukaye mu joro naho arasara ngenda ngiye kwitwara ku batware yo sanga yamaze kubaha inzoga baburewe bapfuye nabi umwana bapfuye nabi acha sararenga mu ngandihira ngaga hoteli karaho kamakeye aho kuri Kenze ikintu namubwiye ati jewe njyama mu hoteli nziza kandi ntegerezwa kurara mfunguye kandi umpa amahera yiwanje akwiye hama ndakubise hama nyene acaraguha yaranenze yarandihiriye hoteli n'amahera arasiyo bayo mahera yo hotel no kwikura kwijoro rimwe no kubwira ati cyamanga wamuziduke barambwiye baramubare tatareka amahera utanze iyo ni nyatsi niyo ari gutuma aranana iyo ni nyatsi basi ntamukozi numwe yigera mara amezi 5 none namba woba wanka yuko umukozi ajya ikintu watetse ngo nukuri ari nyama canke iki none si waba yazitetse ibaze nko bacaziteka kazishiramo sumu none wowe wacubigenza gute none wabigenza nene we yaza kwarura cyawe niwe warura oya inyama yacaza akazi kankaja zitwamiswe kaca twakumeza hama bana nabo abana nene ntumva ko bari muri sala kumeza nagira mwana cyane kozi nawe mu gikoni ege yiwe batakagumurira ngaha turira muri saro ukibaza nabani none nagira ngo n'abasuma ntabyo waruzi ko ibyo biba mu gikoni hariya mu gikoni nagira abana mu biba ibyo ko ucurira mu gikoni wenyene hama abana muri hama barisangiza abana muri saro we mu gikoni kurara mu gikoni kuva uyu munsi iriya stoko urabona iri hariya akaba ariyo murara wimagwa heza ati yakwe umviriza rero kuva uyu munsi nanje rero ngo mesimo kuva uyu munsi tuza murara hariya muza murarira hariya imana tikuhana yo baje kuri kwimana ivyo bintu biragoye namba ari umukozi mufate nk'umwana wawe kuko nawe arafise mama wamwipfuriza ivyiza wipfuriza umwana wawe mufate umwana wawe kuko ikibi kikubaye ku mabuja nataho kibona mama mufate mabuja nka mama wawe nyene apana vya bintu vyo gusanga nyene umenguraneka neka yo mama wakane nayo kungemurira nawe ke mushaka abagwa kubakugemura none azarangemuri akumangemurire nawe yarangemuriye kugemurira rero ndabaramukije cyane mama wa Bunene na mama wa Janete kandi nkubiye video usanga bazazo ivyo mwange muri byari biryoshye cyane ariko nabandi tubahamagarira mugira urukundo mugure ukwitanaho
umwe wese aje mu kiringo ca mugenzi wiwe aho abakozi si bamenye kwitwara neza mu kazi kabo kubera ko baba bazi ikintu cyabavanye rugo umenya ati nagiye gukorera amahera nshaka gukora imigambi kandi nyene nivyo sigizina ryiza kora akazi kawe neza hama buja nawe niyamba azoba afise wa mutima mu wo kuvuga ati umuhindure we gusa ugerageze mugabo we ubwawe kwanza naho uwo muhindura bikanka ariko ugerageze kwitwara neza naho abamabuja ugasanga umumabuja nko mu mezi abiri akoresheje nk'abakozi nka batanu ivyo ni basaze ahubwo barira buhoro naho urasaze batwara abana bakomeje umwana wagoye kuronka umumabuja akoresheje nk'abakozi bangahe mu kwezi none basaze urabarungika nyene batwara abana nibo bagoye kuronka oya nimuze nawe naho yoba yakwimya amahera yiwawe tumuterura basuru bajya umwana n'ikindi kintu tumuterura televiziyo wirukanga hari umukozi kwera imperuka kumva ku mugenzi wanje yivye na stock umuci wawundi umuceri n'ibiharage hariho n'ubundi aho haruguru yivye umwana kugera n'isaha haramaze amezi angahe urya umwana ntibaramutora n'umwe none uramutora wewe rero yaje nk'ubu twozana bonene nk'uno munsi ejo agacatwara oya nkeje agacatwara umwana bataranamumenye ico gituma mu kurinda kuzana umuntu mushasha muri famiye yawe cyangwa no kujya kurongorwa cyangwa no kujya kurongora banza usengere cyane uwo muntu mugiye guhura nkabonere twamusengeye nta kabi kawe mbaho ntawe wera ngo de ikibi cyawe nuko uri kuravyuha gusumba mabuja none ivyo nakwaye n'utatu tugishushe ya urumva rero Imana ishimwe hama ibisigaye navyo muri mwamikazi abarundi mumbwire aka ningwiki bya bindi Ivete yavuga utuyabara Ivete muri mwamikazi yambwiye ngo asiza canye utuyabara niki muri commentaire mukivuga ngo murabizi tuba tutasenye umve niki tuyabana duto ucanye mu minota 2 nako n'iminota 2 ntihera tuba duheze imikaratusi twari twose duto basi utwatsi abana mwavuka Bujumbura cyangwa abana muvutse ubu umutaze utuyabara twari two mwavyumvise nudukwi hemwe tuzogaruka tuvuga ibindi bintu byinshi dufite ibintu byinshi byo kuvuga n'abakobwa banje bamaze iminsi bakumva ngo bashaka ibintu byinshi byo kuvuga kore partage murayiragira sangiza abandi kinge ndazi iraryoshe cyane baraho nawo mu mureke urumva agoma turunguruka akaca yiruka turunguruka yo yatsinzwe nabi hejuru cyane iyindi vuba iraje washa Feria